Bimwe mu vyatumye ibibanza vy'idandarizo biduga mw'isoko Bujumbura City Market benshi bazi nko mw'isoko kwa Siyoni ngo ibintu vyinshi vya nkenerwa vyaradugijwe, amatagisi n'amakori nayo nyene araduzwa mw'itunganywa rishasha ry'amafaranga akoreshwa na leta. Bishikirizwa na Kamikazi Carine Umuyobozi ajwejwe ubutunzi mw'isoko kwa Siyoni mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa 28 Myandagaro umwaka wa 2023. Gusigura ingingo twafashe yo guhindura ibiciro vy'ibibanza. Icambere dufatiye kwiduzwa rusangi ry'ibintu bigize ubuzima bw'igihugu, natwe rero ntitwari kuja inyuma y'iyo ngingo. Rero bijanye n'iryo duzwa rusangi ry'ibintu vyinshi dukoresha ngaha mw'isoko, bisaba nuko n'ibiciro vy'ibibanza tuca tushobora kubitunganya bijanye n'igihe turimwo. Mw'itunganywa rishasha ryabije hariho ukuntu bahinduye amataxi n'amakori tuzohora dukora turiha muri isoko, navyo nyene bituma ibiciro vy'ibibanza biduga. Ivyo twafatiyeko kugira ngo iryo duzwa ribe. Ibibanza biri ngaha mw'isoko ntibiri ahantu hamwe, ntivyubatse kumwe, ntibitunganijwe kumwe. Twarafatiye ku buringanire bw'ibibanza, twarafatiye kandi ku kungene ivyo bibanza vyubatswe, aho biherereye n'ibintu bidandarizwa muri ivyo bibanza. Ku kibazo kijanye nuko hari hagize imisi hibonekeza mu masoko abantu usanga bafise ibibanza vyinshi, abo nabo bagaca bagaruka bagapangisha ku bandi, Dukundane Joseph komiseri w'iyo soko avuga ko ico kibazo bamaze kugikemura. Ukeneye ikibanza ngo utumbera ababijeje bakagutunganiriza, mbere bobo ngo baratoye n'uburyo ushobora kubivugamwo ubonye ibitagenda neza. Ikibazo ca surokasiyo canke c'umuntu usanga ariko adandariza mu kibanza ariko atariha aho yategerezwa kuriha, ni ikibazo giteye ubwoba cyane, ariko mwatumaze igihe kirekire twarabitoreye inyishu. No kuvuga societe Bujumbura City Market imiryango iruguruye mu maserivisi atandukanye, ni kuvuga mu buyobozi bujejwe ivy'amasezerano ivya kontra muri komisariya, ariko kandi twace twongera ko ivyo twita les boîtes à gestion kugira hagize umuntu akorerwa ibintu nk'ivyo aza akatwitura. Kuvuga tumaze kubikomunika benshi baragize ubwoba barabiheba, kugeza ubu rero turarindire yuko hari umuntu aza kutubwira ati jewe ndiko ndarihishwa aya mahera n'umuntu atari Bujumbura City Market. Muri uyo mwanya twoca dufata ingingo, hanyuma uri kuraraba ibi biciro tugiye gufatira ko ndibaza babantu bahora binyegeza mu kinywabi akaba ashobora guca apangisha, azobura aho amenera, kuko wa mudandaza azokora ijoro n'umurango kugira aronke aya mafaranga aturiye. Umva rero nashaka kuronka ayo aturiha nayo ariha uyu wundi muntu ariko akora bitubahirije amategeko. Arigeze kuba ibintu nk'ivyo, ariko ugaca usanga yuko umuntu ari muri ico kibanza atinya kuvuga ko apangiye uyo muntu kubera aba yamugiriye menace yuko aca amwirukana. Ariko tumaze kuvyugurura ku buryo ashaka no gutanga amakuru mw'ibanga, benshi bagiye babiheba. Nico gituma hariyo abaje bakagira amatransfer, abandi bakabiheba nk'ubu. No kuvuga mu kiringo ahandi baza kubaza ati nta kibanza cyo gupanga gihari, ngaha uzi ni nimero, ati nabonye ikibanza nimero inini ariko agapapuro kanditse ko gikoteshwa, mbega gitangwa kurangaye. Mumva ko twagiye turafata ingingo zituma abo bantu bashobora kubura aho bamenera. Uyo muyobozi ajejwe ubutunzi mw'iyo soko kwa Siyoni amenyesha ko iyo soko ifise ibibanza birenga 1500. Ku kijanye nico ciduzwa ry'ivyo bibanza yatanze akarorero nko ku kibanza cahora ku 472 ko jadugijwe ku mafaranga 708.